be support gute urashaka ko kundi nyene je support ndibaza ko je kubwanje nubwo ntoyironka je kubwanje ntaco bitwaye kuko je ndashobora kutazotera imbere nubwo boyimpa. Bonjour mesdames, messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Bujahit TV, the number one channel of this industry, Buja Flavor. Chakinyamakuru chamakibaza na bishasha muvuga muri industry Buja Flavor. On the mic new will behind the camera ni Scott. Nkuko twama tubikora reka dutanguye tukengurikira Imana yo yadufashije kaduha ubuzima kuri no munsi ko turazi ko ariyo benshi bitakunze ko babaho kuri no munsi ariko twebwe twaronsa amahirwe tukabaho. Hama dukengurika kandi namwe bakunzi ba Bujahit TV mudasiba kudukurikirana every day. Uko dusize ku kiganiro mukaba the first mukukiraba. Hama nkuko mubibona turafise umutumire je novuga ko adasanzwe. Sibwa mbere mubonye bwa mbere twarakoranye ikiganiro muri platform ya Bujahit TV tukaba twasuye kandi kumutumira kugira tumubaze kuvyereke indirimbo yasohoye yise ikiri ku mutima sivyo bro sivyo ganon nivyo kabisa nikiri ku mutima man je ndigendere muri kunze sana thanks sana wowe nizere ko ukunda kwifata ko wifashe kujyoga man urakunda kwifata neza birashika rimwe no ku mafoto nuko nyene gusa rero iyi ni nyifato ndibaza ntisimbi cyane ni nziza hama rero ku bantu batamuzi yitwa You1Be Forever. You1Be Forever and ever. Kabisa sikiganiro nuko nabibabwiye sikiganiro cyambere dukoranye ni cyambere twaragikoranye hanyene twaravuganye byinshi about music yiwe hama rero nkaba nagutumiye kugira ngo ndakubaze ivyerekeye ikiri ku mutima bro je ndirimbo nayikunze sana man. Wategerezwa kuyikunda kuko ni indirimbo imeze neza. Indirimbo imeze neza kandi ifise amajambo meza ifise amajambo yubaka aravugamo ba Kacaman aravuga yuko nabandi bamenyesha makuru bo barafashwe bakanyuma bakabura support mu nyuma aravuga kandi naba kwa gasore setigamana no cyane kuri kibashimye kuyikora none kujya muri rya challenge ijya si challenge gusa ni bujya butumwa nifuje gutanga hama hari ubutumwa numva muri jewe nifuza gushikiriza abantu kuko nabona ko hari byinshi byo bafasha niyo ntumbero yatumye nkorera kwijya beat nubwo nayikoze kwijya beat ya challenge ariko nubwo butumwa nifuje gutanga beat ya challenge bujya hanye nta copyright iba yaragize kuri YouTube yakora ni beat yari imaze gukogwa ni beat yari imaze gukogwa gusa jewe nabyifashishije kugira ngo nshobore gutanga ubwo butumwa gusa ahandi hose nari gukorera je kuri beat ya copy ndakeneye kumenya ko ari freestyle nawe urakeneye kumenya ko ari freestyle canke ko ari beat bamuhaye hama caragenda gukora mu nyuma yari beat hama nkora freestyle ikindi ku mutima nizere ko ni indirimbo yawe umaze guha ama media atandukanye benshi barayirose benshi barayihawe kandi bayakiriye neza n'ubutumwa bwarimo abantu barabwakire neza nubwo hari abandi babifasha ukundi gusa abatabitahuye ndumva ko hariho umwanya nyene hari abo nofasha kubitahura kugira ngo ndababwire ubutumwa nivuje gutanga kugira abandi babitahure kumwe bisa amaje no gusaba rero ufata ku kanya rero basigurira igituma warayikoze indirimbo icatumye nandika iyo ndirimbo ni kwa kuntu mu kibano kwa kuntu tubana dukwiye kubana twubahana twitanaho kugira ngo nyene ubuzima bubandanye bugenza neza mu ntumbero hari ukuntu ushobora gusanga umuntu batamwitaho akiriho ugasanga ntibamwitayeho ugasanga aragiye mu bitaro arabuze umuntu amugemurira arabuze umuntu amuserukako ubwo yamara gufu ugasanga bafasha amashugwe azimazimvye ariyo bamugaburira bamushira bamuherekeza bamuha amasanduku azimvye bamushingura mu masanduku azimvye ariko batigeze bamwitaho akiri muzima urumva imwe ntumbero yatumye nshobora gutanga iyo ndirimbo nshobora gusohora iyo ndirimbo kugira ngo abantu bumve ubutumwa yuko bakwiye gufasha umuntu akiriho ni hafise ingufu zo kubashimira niho byo muhimbara nawe kuko bijye bakorera wapfuye kiretse ko gufubana umuntu iteka ari umugenzo mwiza w'abarundi ariko cyo gufasha umuntu akiriho navyo ni byiza gusumba ego gufasha umuntu akiriho ni vyiza umufasha akibona agihumeka sibyo none gamana no cyane abajye babikora rero yapfuye mbo ni vyiza kuwerekeza umuntu ariko vyiza cyane wo bikora akibaho yawo bikora kibaho kuko ntihashobora no kugushimira kuko ufashije umuntu hatacho yo gushimira urumva ntacu ubukoze kuko ni kwa kuntu je niyumvira ko ariko nta sino hava ndabivuga ngaha ariko tuje ndabona yuko rujya surukundo ibi inye You1Be Forever avuze narigize kuja muri bisi umunsi umwe hacaba umugabo umwe ariko ari doga yaravuye kuri abo bavukana akamusaba ibyerekeye amafaranga kumbure yarakeneye ko bamufasha avuga ati je aranyimye amafaranga ariko hazobona umunsi napfuye anzanira amashugwe angirira akaburi kamakaro sibyo none nk'ivyo none gama nivyo nyene vyama vyabaye kandi nawe bitaraba ko canke batarayibona ndibaza bazobibona urumva naririmbye ibintu biriho canke vyabayeho canke bizoba
kabisa je novuga yuko yobanza akadusigira kwanza kuvya Kacaman hama cha dusubira kandi dusigira kuvya ko gasore sivyo nega bro ya nta kibazo naje ngaha ko nashize ngaha ndibaza byose nashobora kubisigura buri kintu washimye kuri mbere bya Kacaman ya Kacaman jewe kubwanje ndamufata nk'intwari kuko yari umuntu jewe nshobora kuraba yari umwana muto cyambere ariko yari afise ubwenge yarashobora gukina ibintu umuntu wese n'umuntu akuze afise ubwenge yarashobora kuvuga ati umwana n'umwana w'intwari ashobora gukora ikintu kikigisha beshi urumva reka Kacaman kuba bishoboye cyangwa kuba bibona kuba mubona nkanje je nabikoze kuko ndamufata nk'intwari kandi yashobora kunyigisha byinshi nibe ibintu birushaho kuvuga ati nibukira ko Kacaman Kacaman ntibyo babiri gusa je biri bikuru bisumba ibindi Kacaman yaranyigisha ibintu byo kubaho mu buzima busanzwe mu bisanzwe no kunezereza yarabikora kuko wona arakunda kumuraba keshi ivyo byonyene biramaze kubaho umuntu ashobora gukora ikintu kikunezereye kumva ko wishimye ahantu uri uyo muntu no wagacira kuri wewe urumva n'ibyishino ashobora kumwibukira kabisa mu nyuma kumbure mu mpera y'ikiganiro tuza kumusaba adugirire ko freestyle kuri bya Kacaman hama tujya kuri gwa gasore kweri kwashimye kuri gwa gasore bro yagwa gasore novuga ko ari umuvyeyi wacu umuvyeyi w'u Burundi yaritsangiye u Burundi n'incungu y'u Burundi umva gwa gasore nta muntu numwe azishoba yaramaze urumva bijya navuze ko iyo barika gato u Burundi buba ari paradizo ndibaza nibyo mubona ariko nubwo nyene tubandanya tubaho mu buzima nk'ubu gusa intwari zari zikenewe gushigikirwa kugira zishike ku byo zifuza tureke imitima mibi yo kuzigwanya kugira ngo dushikire ryaterambere twifuza kuko yugwanyije umuntu ari karakora burya hajya ubogwanije n'abazomukomoka ko canke abandi bose dufate n'isi yose kabisa ninovuga yuko umuntu yadutwaye gasore kumbure yamudutwaye tutaraheza kumusaba ivyo dukeneye ntiyari bwashike kuco yifuza hanini gusa icyo yakoze yarakoze kandi yakoze ikintu kizima kandi umuntu yo mushimira kanamwubahira yaba yarakiriho nyene akumva nyene twimushimiye gusumba ariko cyo yakoze ikintu ciza cyane n'abandi nizere bumva ko bafise ubwo butwari bagerageze nyene bakora ikintu cofasha bose cyogira ico kimariye abandi nkagwa gasore Jino vuga ati rest in peace our hero gwa gasore data wacu sugukuru wacu hanyuma rero adugira freestyle kuka paragraphe yaririmbye muri ikiri ku mutima uririmba bya Kacaman gatoyi bro narakunze hajya bolsa ndi Kacaman ngwaye bangahe banserutseko maze gupfa mwarabonye ibyo banyanditseko narabibonye nubwo ataco nabivuze ko mwankoreye promo ariko ntaciye nshikanye ko babera kumenya ubu butumwa bubashikeko singuhisha narababaye kubona urira yubikora nkiriho rimwe basukamenyurira oya sinje kubashimira ahubwo jenje kubanegura bijya muhu apfuye nikibi mumarira naragoye sinaronka n'uwunge murira maze gupfa amashugu niyo mwangaburira reka mfate basi ko kwisi ariko bimera nimba mwagize neza nijyari nzo bibashimira ni one be forever bisa nijyari azobidushimira nijyari azobibashimira sivyo none ga UNB urumva umuntu yamaze gupfa nta kuntu yogaruka kwibashimira nanje narabagije ati nimba mwankoreye bijya vyiza byari nzo bibashimira ikiganiro duruka gukorana nawe yaratubwiye ko ava mu Kayanza imatongo urazi yuko havayo B-Face uramuzi B-Face bro B-Face ndamunze cyane ufise B-Face umva mwiki B-Face n'umuririmbyi mugenzi wanje n'umugenzi ndamwumva nyene nkuko nawe mwumva bisanzwe munava hamwe muvuga agacimbiri B-Face n'umuntu ndamwumva nk'umuririmbyi cyambere ni mugenzi wanje kandi ndamubuha nyene nk'inshuti nkawe kabisa n'umugenzi wiwe kandi amwubaha nk'inshuti burya n'umuntu ntabwo mfata nka grand frère wiwe mu muziki genda bizi ko nkuriye ariko kandi nyine ndabimwubahira B-Face burya yobazi ko U1 forever aririmba kiretse bimwe byo kwirengagiza ndisiri ko abizi kabisa nijyari muherukana na B-Face ndibaza aho twaherukanye kuri show yiwe show twari kumwe imatongo nyene ndibaza niho duherukana hanze tukuyaga kuri telefone bisanzwe n'umwero wakuvugana ryari kuri telefone nko ku munsi w'ejo muravugana izere ko mu byo mwavuganye hari ibyo by'umuziki cyane urumva ko ibyo nibyo dutegezwa kuyaga kuko niko kazi turimo kabisa hama byo guteza imbere intara yanyu ibyo nibyo byonyene duharanira kuko Kayanza canke matongo barazi ko ariko mine ivamwe abantu bameze fresh abaraperi nyene bakara nyene urabizi nka ba B-Face ba UNB nyene
ko ari twebwe nyene muri Buja Flavor twiganje. Nizere yuko muri rap mu Kayanza muziki muzoteza imbere sana. Ya nibigaragara man turiko turakora tundi baza biriko biragaragara kwanza urumva tuzovamo tuyobore natwe hitwa umugwa mukuru nyene mu muziki mu Burundi. Kabisa nuvuga yuko noba cyo bari cyumviro canke yo bari nka rêve mufise. Ibyo ni ngombwa kandi tuzabishika ko kandi twaratanguye. Ego ni byinshi twavuganye buheruka hama rero twashaka kumubaza kandi yari yatwemereye ko azotubwira umukunzi wiwe mu kiganiro twakoranye bwa mbere hama you are ready utubwire? Ya abakunzi na office ni benshi ma. Abakunzi ni benshi nizere yuko muri abo benshi ufise harimo uvuga ati uyu ni inkora mutima. Yaje sinogira umugenzi atari w'inkora mutima. Ya kuko je abagenzi babandi babagenzanyije ntibigira babagenzi biwanje. Ujyanye muri abo bagenzi ufise harimo babandi bazo kuzanira amashurwe wa ndazi ko ari bo benshi tu ariko umwanya tukiri kwisi ndacabubaka mwinco nifuza ko bambera kwa kuntu nyene ngena ndaririmba canke ndabaha ubutumwa canke impanuro izinizi gusa nubwo batobikorera je bakazobikorera abandi mugo je ndacabubaka mwo ca kintu nifuza ko bambera yeah. Mbe hajyanye you and before ever iruka muhira ryari? Muhira ndakunda gose kuko muhira ni muhira yeah. Muhira nuvuga muri quartier ubamwo canke muri zone ubamwo bazi kuri umuririmbyi bavyakira gute? Ya haraba byakira ukwabo kuko abantu ntibashobora kwakira ibintu kumwe gusa hari ababitahura bakabona ko ari impano yanje nabandi bavuga ati wewe ntawe uri kuragira nasho uzogerako mugihe ivyo je ndavyakira kuko tuye umuntu apubliye ikintu abakeneye commentaire kandi commentaire yose ukwiza kose yaba mbi canke nziza yose yitwa commentaire nico umuntu abashatse rero urumva tu byose ndavyakira uko afite je n'icyumviro cyane sinzi uko ariko na U&B ko ariko abibona U&B abavyeyi benshi bavuga ati reka twigishe umwana azobe umukuru w'igihugu azobe nka directeur w'ahantu azobe nka DG w'ahantu ariko rero kuba wewe warabaye umuririmbyi bavyakire gute muhira? Yaje muhira ubwa mbere kwanza sino bigaruka ko ibyabaye je sinabandanije amashuri gusa ibyabaye sino bigaruka ko ndizera ko butabaye ubwaba ariko tu ibyabaye byose ndibaza ko yari inzira y'Imana yari integuro y'Imana kuko ndakeka nk'iyo niga hari igihe ntashobora kuba naragiye mu muziki urumva je ibintu byose babyakiriye uko babyakiriye nyene hari igihe ushobora kuba muri bo babyakiriye kutariko ko je turubahana muhira ndabubahana aho bakanyubaha ariko tu impanuro barazimpa ariko kuko nabona imbere cyanke nabona ibibazo bicyanke biriya narafashe ingingo nifuza nyene kumbona yuko yogira ishishikanye warafashe ingingo kumbure yo mushikana hashize kandi nizere yuko mu vyatumye uhagarika amashuri muzikurimo uyu muziki nturi mu muziki nawokoze inyuma yo guheba amashuri kuko nakubwiye ko habaye ibibazo ntugarukako ariko tu ntibwabaye ubwaba ariko je sinobwira ngo abantu ngo baheba amashuri tu nibige ariko je no hanura nk'umuntu ndibaza naribivuze ubushize nga bakunda akazi kwanza kuruta ibindi bakunde gukora kuko nyuma y'amashuri yarangiza usubira gukenera gukora no mutegereza gukoresha za nguvu kugira wa mwete numva no hanurira abantu rero gukunda akazi gukunda ibikorwa yagusumba kwiga kabisa. Kuri sati we ryari narabonye yashize ku ifoto ya Ashley Diva candibaza ibibazo byinshi mbe bujyanye U&B what the partnership yari hagati we na Ashley Diva ya nani sure yeah fuye kumusha ukosko nyene ndibaza nimba ibyo warabibonye byo bari bike yeah bisa kandi narabonye yuko n'amajambo washize ko ari amajambo yo kumushimira bro yeah ushobora kuba ntavuzeho ariko tu bo bitahuye naho kutariko usanga umva ko ata muntu yobigaruka ko ndibaza ibyo wabonye byo bari bike kabisa. Ivyo nabonye byo bari bike je narabonye ifoto yiwe kandi babona ko U&B agaragaza kuducisha ku ruhande kugira ngo nitubijemwe U&B twera umuco man nzi ko stati tabonye jeje nyene sivyo wayibonye wese ndibaza yarabonye umuco yabonye n'ujya nyene ndibaza ko nta bindi byo gusigura byo babihari kuko ndibaza nta gikorwa gihari kandi mu mwanya ndibaza ko biriya umuntu adahava bigarukako yeah kabisa. Reka tubige kumbure bidusavye nitubigaruka kumbure unitwaronka amakuru menshi kuri Ashley Diva hamwe na U&B tuzobivuga ko sivyo none bro yeah muzomubaze ndibaza wenyene gusa nta makuru yiwe mfise jewe oya makuru twe dufise nuko Ashley Diva atari mu Burundi ari muri Kenya sivyo hamanje kitubana kubajije kumbure tubere umuco utubwire byinshi kuri Ashley Diva yeah nimwakinira amakuru yiwe ndibaza muzomubaze yeah tuzomubaza kumbure nayo tuzomubaza ko bazinanye na U&B sivyo none bro kandi ntaco bitwaye nubwo no bana ibishitse nkaba ndaramupotsinze ndumuririmbyi mugenzi wanje asidushigikirane nakababoneka hari
ndabikora je keshi abaririmbyi bije bagenzanje na postinga keshi kandi ni bya bintu nyene usanga dukenye mu Burundi canke muri industry yacu kudashigikirana kuko nk'ubu ushobora gusa narigeze kurungikira cover y'ikiganiro umujournalist arambwira ngo yango je ngo sinshobora gushayiringa ngo cover atari radio yiwande inkore nkorako ndavuga ati none kubera iki kandi niko biri kuko dufate je nk'ubu nta mujournalist ndabona ashayirinze cover yindi TV Sure. Ntabyo ndabona. Umuririmbyi birashoboka mugabo TV kuzindi sinzi ko hari ikintu twe tutabona mu bisanzwe gushigikirana kugira ubumwe ni ikintu cyambere gishikana umuntu kure kuko nimba ukoze biriya nakakagira icageze ko ndumva yuko ari tirambere rya twese ariko twese ntitubiharura twese ahubwo dushaka ko ibintu byose byo tuzako ntidushaka yuko bagenzi bacu bogira ico bageze ko canke batera imbere cyo ndake gari naco cisha umuziki wacu nga byo bavyiza umuntu twese dufatanye mu mugongo umuntu agashayiringa ikindi nk'ubu wewe ugashayiringa nk'ikindi kiganiro cyo kuyindi TV byo bavyiza kurusha ugasanga urashobora kutabufashije TV ukabufashije umuririmbyi cyangwa utafashije umuririmbyi ukabufashije yindi TV kuzamuka tugasanga babandi bahakora barabayeho nawe urabayeho twese tubayeho nyene mu buzima bwiza ku buryo kubera ko gutezanya intambwe mu giswahili novuga yuko you want be forever acanye bro unacana man mu bisanzwe jewe uvuze kiri ku mutima muri make ibiri ku mutima byanje ni byinshi uwanje ni byinshi gusa je ndakunda kuvuga ikintu mbona ko kindi ku mutima kandi nubwo umuntu ushoba cyo mushavuza cyangwa ikamubabaza gusa mbona ko ari cyo hindura je ndakivuga la fois parce que ravuganye kuvyerekeye support ni kibazo cya nyuma mbe support gute ndashari kwa kundi nyene je support ndibaza ko je kubwanje nubwo ntoyironka je kubwanje ntaco bitwaye kuko je ndashobora kutazotera imbere nubwo boyimpa shaye nkatera imbere kuko ni ntaguro y'Imana gusa uwumva ko yashobora kunshigikira bimurimo kandi abona ko araho nogera nabikore kuko ndibaza nivyo biyemeje badushigikire kuko ndibaza je nibisanzwe gusa barabe bajya abantu bato na je ndi muto badushigikire batanshigikiye canke bashigikire n'abandi byo byiza gusumba kabisa niyo ntumbero Bujahit TV twihaye guteza imbere abaririmbyi nuvuga yuko bataragize ico babishikanye ko kumbure batarashikaho bashatse yari Bujahit TV shakinyamakuru cy'amakibaza na bishasha muvuga muri industry Buja Flavor on the mic will be on the camera Scott hama ndabasaba kandi mugira subscribe abakunzi ba Bujahit TV bro sezera abakunzi ba Bujahit TV kandi babwira subscribe hari abakunzi ba Bujahit TV ndabakunda cyane babandanye badushigikira babandanye bashigikira ni TV yacu Bujahit TV babandanye bakorana subscribe natwe nyene baja kuri channel yacu ya YouTube ni U1B Forever babandanye badushigikira baraba n'ibikorwa byacu ndabipfuriza amahoro nipfuriza n'amahoro Burundi n'abarundi ndabakunda cyane Papa Isara dukunda cyane tuzosubira inshallah Imana bikunze ciao